Emmanuel niwe tugomba kuvugana ko uyu munsi. Emmanuel ni izina, Emmanuel ni jambo. Emmanuel yaciye abanga amatwi cyane kuko yibaza ko ngira nsakuze, ariko Emmanuel tugira tuvuge sujya yicaye hajya mu ntebe, tugomba tuvuge inkomoko y'iri zina Emmanuel, kumbure nabo bashaka ko bari mu isi n'abatarizi inkomoko z'izina Emmanuel. Umuririmbisha ageze hano yavuze ngo tugiye kuririmba indirimbo zivuga ku butwari bw'Imana n'ubumana bwayo. Mu ijambo ale yahawe ryavuga ku butwari bw'Imana n'ukuntu tudakwiye gucigwa intege n'ikintu cyari cyo cyose kuko dufise Imana. Bivuze ngo uno munsi hari icyo Imana iri kwiravuga muri iri shengero, uhereye kuva mu baririmbyi ukaduga gushika no mu vy'Imana yagira hishura mu mwanya wa worship. Birasaba ko utegereza neza, twugurura amatwi vy'ukuri, wibaze impamvu Imana iri jambo riko rirazunguruka no munsi muri iri shengero. Emmanuel turisanga mu isezerano rya kera no mu isezerano risha. Iyo turavye muri Bibiliya rivuze ngo si izina ry'iritorano, rirafise aho riva. Mu isezerano rya kera turisanga mu gitabo ca Yesaya, mu isezerano risha turisanga mu gitabo ca Matayo. Yesaya igice c'indwi uhereye ku murongo wa mbere ukaduga dusanga inkuru ya Rezini, dusanga uwitwa Peka na Ahazi. Uyu Rezini yari umwami w'Isiriya, Peka nawe yari umwami w'Isirayeli yo mu gice c'amajyaruguru. Aba babiri Peka na Rezini bafashe umwanzuro wo kuja gutera Yerusalemu. Bashize hamwe ngo baje gutera Yerusalemu, harabananira. Ahazi rero kuko nawe yarayoboye igice c'amajepfo c'ubwisirayeli, acagira ubwoba yumvise intambara yabaye ruguru kuntu Abefurayimu n'Abasiriya bagiye hamwe kugira ngo baje gutera Yerusalemu. Atangura kujugumira n'abantu bibavuza ati karabaye, bavuye hariya twebwe turashikiwe. Amaze kumva amakuru ingene yagenze, tubona hano muri iki cyanditswe umwanditsi Esaya atumwa kuri Ahazi. Imana iramutuma ngo genda ubwire Ahazi, muhumurize umubwire uti ntacyo utinya, ntacyo bashobora kukugira. Murumva inkuru iyo yavuye, ari naho haje kuzanana iri zina cyangwa ijambo Emmanuel. Tutaramenya neza icyo risobanura ku hano mu isezerano rya kera, ntabwo barisobanuye. Ariko arabimubwira rero Ahazi. Yesaya amaze kuja kuri Ahazi akamubwira ngo Imana yavuze ati humura yacu mugira ubwoba, ntimuhagarike umutima n'ivyo mumva biriko biraba. Ariko Ahazi we yagumye afise ubwoba, ntiyanavyemeye ko ari Imana yo bibivuze. Ariko Yesaya aramubwira ati ni Imana yabivuze. Ahazi aguma ahagaritse umutima kugeza aho Yesaya nyine amaze kubona ko yamurambiye, aramubwira ngo saba ikimenyetso. Fumusaba Imana ikimenyetso ikwereke neza ko ibi ndiko ndakubwira byo kuguhumuriza ari Imana iri kwirabikubwira. Ahazi atinya gusaba ikimenyetso Imana ko yibaza ko yoba ariko aragerageza Imana. Yesaya rero biramubabaza, araraba ati mwe ufise ubwoba bw'abantu bariko baratera, Imana irantumye ndaje kuguhumuriza ariko nubundi ntuvyemeye. Ndabwiye fumusaba ikimenyetso Imana ikwigaragarize ko ari iri kwirabivuga nuvyumva, we nukujugumira gusa nukujugumira. Yesaya aramubwira ati rero rindira ndakwibwirire. Ku murongo wa 14 usomye ku murongo wa 14 kuri slide ikurikira niho dusanga Yesaya amubwira ngo nico gitumye Uhoraho ubwiwe ari we agira abihera ikimenyamenya. Mwase gusaba ikimenyetso, wanse gusaba ikimenyamenya, none ugira ugore n'Imana ati ubu rero ko wavyanse reka Imana yonyine kwihere ikimenyamenya. Amen. Aravuga ngo raba inkumi izosaminda ivyara umwana w'umuhungu, izomwita Emmanuel. Mu isezerano rya kera turabonyemwo Emmanuel. Aje nk'ikimenyamenya, aje nk'ikimenyetso Imana igirihe Ahazi, imwemeze neza yuko ibiriko bimutera ubwoba ari akantu gato yarakwiye kwihanganira, ataca agiye kuba. Amen. Turiko twiga ku butwari bw'Imana.
Emanueli ni ijambo ry'indemeshanyo, ni izina riremesha. Ahazi ntiyarazi ko ariko ahumurizwa n'Imana, ariko abibwirwa n'umusavyi w'Imana Yesaya. Kugeza aho Yesaya aravyatura baravyibwira ati ye yigiriye ibihe kimenyamenya rero nubwo mwaza kugisaba inkumi zosama inda ivyara umuhungu kandi zomwita Emmanuel. Uyu munsi turi ku izina canke ku ijambo Emmanuel. Tugiye mu isezerano risha tuza gusanga hari aho Emmanuel ryagiye gusobanuka. Dusomye muri Matayo igice ca mbere, tuza guhagarara cyane ku murongo wa 18, tuza guhagarara ku murongo wa 21 gushika ku murongo 23. Ariko iyi nkuru ivuye mu isezerano rya kera nk'ikimenyamenya kiriko gihabwa Ahazi. Mu isezerano risha naho Matayo avyandika avuga gute mu kuvuka kwa Yesu Kristo. Usomye hano muri Matayo 1 harabikubwira neza kuri 18 ngo kuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya: nyina Maria yaravyawe na Yosefu ataramurongora, amubona afise inda. Yosefu kuko yari umugororotsi kandi atashatse kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho, amubenge nyene kimya kibire atabimubwiye, kuko atashaka gutetereza Maria. Ngo akivyumvira umumarayika ngo aramwiyerekera mu nzozi Yosefu, aramubwira ngo ntaco utinya kurongora umugeni wawe Maria, atariko afise inda ya mpwemu yera. Amen. Umumarayika aramubwira Yosefu ngo azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu, kuko ari wazokiza abantu biwe ibyaha byabo kandi tugasurinye. Azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu, kuko ari wazokiza abantu biwe ibyaha byabo. Ivyo byose byabaye bitya ngivyo umwami Imana yavugiye mu kanwa ko wavugishwa nawe biboneke, ngo raba inkumi izotwara inda ivyara umuhungu kandi izomwita Emmanuel. Rya jambo ryo muri Yesaya rigarutse muri Matayo. Amen. Ahazi ariko arabibwirwa, we yumva bariko bamuremesha, ariko ntiyari bwatahure iri Emmanuel rivuzwe ry'umwana azovuka nk'ikimenyetso Imana itanze risobanura iki. Ariko hano muri Matayo niho babisobanuye neza ngo azovyara umwana w'umuhungu, bazomwita Emmanuel, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Emmanuel twavuze ngo ni kimenyamenya, ni ikimenyetso. Ni ikimenyetso cerekana iki? Cerekana ko Imana iri kumwe natwe. Ni ikimenyetso kitumenyesha neza ko aho turi hose Imana iri kumwe natwe. Nagomba kumbwire ngo Imana iri kumwe nawe. Imana igendana nawe buri munsi. Imana ntiyigera ihunyiza na gatoya ngo ikurekure. Ndabizi ko hari ibihe ugenda cyangwa ucamwo ukumva umenga Imana sihiruka nayirondeza, kuko umenga ati nje kuyironderera hehe, ndondera umukozi w'Imana, ndondera abasenzi bansengera, nkuko umenga Imana niri hafi yawe. Ariko ikimenyamenya twahawe, ikimenyetso twahawe Ahazi ariko arahabwa mu gatatahuye, ni Emmanuel. Bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Bisobanura ngo Ahazi ariko arabwirwa ngo ntugire ubwoba kuko Imana iri kumwe nawe. Amen. Yesaya nivyo yaraje kubwira Ahazi, nubwo yariko arajugumira ntiyavyemera, ariko aramubwira ati ntugire ubwoba, ariko yagumye ajugumira. Ariko ubwoba ariko arabwirwa gukuramwo ntiyatahura impamvu, ariko yariko abwirwa ngo Imana iri kumwe nawe, ntaco utinya. Ni kuki Imana ibana natwe?
ni kuko imana iza ikakigumana natwe. Mwibuke Yesu Kristo ariko asezera abigishwa biwe, amaze kwigisha ishuri yarirangije, agomba aronka abanyeshuri kwigisha nawe ngo yisubirire komisiyo yiwe yari yamuzanye mu isi yari iheze. Yababwiye ngo nimugende mubwire abarimwe bose ubutumwa bwiza, abize mu batize, mubigishe kwitondera ibyo nabagize byose. Aragiye, mugabo babwira ngo umve, ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi. Bino ntibitahuritse. Umuntu ari mu rugendo ariko arasezeragira agende, mugabo tubwiye ngo ari kumwe natwe gushika ku muhero w'isi kandi ugiye. Amen. Hari ibintu byinshi Yesu Kristo yavuga abigishwa biwe ntibashobore kunabitahura. Mbere ariko aranabasezera, turibuka ko bose batanguye kurira barijirirwa, ariko arababwira ati nimuzi igihambaye, igikwiye nuko jewe ntogenda, nkaca ndabahereza umwitsa, niba azoshitsa iki kimenyetso ngo Imana iri kumwe natwe, abana natwe buri munsi, akabera hose icyarimwe. Ubu niwe mpwemu yera twahawe. Amen. Ni kuki rero Imana igumana natwe? Ni kuki Yesu Kristo nubwo ariko aragenda yasezerana kugumana n'abigishwa ba Yesu, n'abigishwa biwe? Ni kuki Imana isezeranya abana bayo kutazigera ibata, itazigera ibasiga n'isaha imwe canke umunota umwe? Ni kubera iki? Usomye muri Yesaya 41 umurongo w'10 haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje. Amen. Imana iri kwiravuga ngo ntutinye, nzokuramira, nzogukomeza n'ukuboko kwanje. Impamvu Imana igumana natwe ni kugira ngo idukomeze, ni kugira ngo idushoboze, ni kugira ngo ntiducike intege, ni kugira ngo ibihe byose twofesinga twame twumva ko turi mu bushobozi, tutarabaneshwa, ahubwo twanesheje. Niyi impamvu Imana isezerana kugumana natwe. Niyi impamvu Yesu Kristo ariko abwira abigishwa biwe ngo ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi, ntimukiganyire kuko Imana yaramaze gushika muri mwebwe. Haleluya. Imana iri kumwe nawe. Kuki wiganyira rimwe na rimwe iyo ibihe bigoranye? Ubuzima tubamwe nivyo muri iyi si hari aho nyene bugera bukamera nk'ijoro ry'umwijima w'umuzitanya, ukuryoha n'isukari ntisose, ibigeragezo bikaza bitari bimwe, ariko Emmanuel atwemeza neza ngo iyo tumufise abariho nk'ikimenyetso kitwemeza ngo Imana iri kumwe natwe. Umva ubuntu twagiriwe bwo kubana n'Imana, kugendana n'Imana buri munsi, buri saha, buri segonda, aho waba uri hose, waba uri mu bibazo, waba uri mu munezero, ukabana n'Imana. Ubu n'ubuntu twagiriwe, ahandi hantu namwe bushobora kuva butavuye mu gikorwa gihambaye cyakorekeye ku musaraba. Sezerano Emmanuel ni sezerano, ni izina Yesu benshi twari turizi nk'izina, ariko kandi Emmanuel ni sezerano Imana yatanze ry'uko itazigera iva hafi y'abana bayo n'umunsi n'umwe cyangwa umunota umwe. Haleluya. Imana ntiyunyiza, nta munsi n'umwe iba kure yawe, yamana nawe buri saha, buri munota. Imana iri kumwe natwe. Hari ibintu bibiri nanditse hano. Iri kumwe natwe kugira ngo idukomeze, ntiducike intege. Iri kumwe natwe kugira ngo idukize ibyaha. Emmanuel ntabwo ari hano kugira ngo abane natwe gusa, atugendanire nk'umwate gusa, ducungereye umutekano, si cyo gusa. Ari hano ku mugambi. Emmanuel abana nawe ku mugambi. Hari intumbero ari kumwe na afise ituma ari kumwe nawe. Ni ukugira ngo agukize n'ibyaha, agukize urupfu. Emmanuel akiza urupfu. Emmanuel
arakomeza. Ni Imana igendana natwe, ibana natwe ngo idukize ivyaha. Muri Matayo 1:20 niho havyerekanye neza ngo kuko ari we azokiza abantu ivyaha vyabo. Inkumi izosama inda ivyara umuhungu, uyo muhungu azitwa Emanueli, kuko ari we azokiza abantu ivyaha vyabo. Emanueli risobanura ngo umukiza w'abantu. Umukiza akiza abantu ivyaha, ivy'abantu batari bashoboye kwikiza, atayandi makiriro bari bafise. Emanueli wenyene niryo sezerano riza gukiza abantu ivyaha vyabo. Iyo Imana iri kumwe nawe, ubwoba burahera, kandi ugumana ivyizigiro, ntabwo wigera utakaza ivyizigiro, kuko ivyo wocamwo byose, niyo woca mu muriro uba wumva utari umwe, uba wumva utari wenyene. This is Emmanuel. Ushobora guca mu bibazo, ugaca mu ntambara, ugaca mu bigeragezo by'uburyo butandukanye, ariko igihe cyose nagomba ndakubwire ngo wamurondera gusensinga, kumva aho Imana ihagaze mu ruhande rwawe. Vy'ukuri ni isezerano yatanze, kandi Imana ntiyivuguruza kubana n'abantu bayo ibihe byose gushika ku muhero w'isi. Nimba umuhero utaragera, iracari kumwe natwe. Amen. Rimwe na rimwe rero hari aho twisanga umenga Imana ntituyumva. Iyo ugeze mu bibazo Imana ukayirondera, ukamenga siri, ukamenga worondera amafone kugira ngo telefone uyibaze iyo yagiye, ukamenga worondera abantu uvuga uti mfashe mu ndabiri y'Imana yatakariye canke iyo yazimiriye mu gihe uri mu bibazo. Bihora bibashikira. Ni bangahe bahora bishikira iyo bari mu bibazo muga bakumva umenga Imana sihiri, bakumva umenga nyene sinzi iyo yatembereye. Bihora bishika, kandi Imana yarasezeranye kutazigira iva hafi yacu. Ibi bintu bitumwa niki? Ni kuki rimwe na rimwe turondera Imana tukayibura? Impamvu ya mbere ituma turondera Imana tukayibura nuko tudafise ability cyangwa ubushobozi bubasha bwo kumva ijwi ry'Imana, bwo gusensinga Imana hafi yacu ngo twumve ko Imana ihari. Tuba twumva umenga yagiye kandi ari hiri, kubera ko ntitugira ability yo kumva ijwi ry'Imana. Iki kibazo abantu benshi baragifise. Maze guhura n'abantu benshi bambaza bavuga ngo ni gute none umuntu yumva ijwi ry'Imana? Ni gute umuntu ashobora kumva Imana ivuga? Ni gute Imana ishobora kuyaga nyine umuntu akayumva kumva kwiri hafi yiwe? Ni kindi cigwa kinini cyane, ariko kandi kuba mu ijambo ry'Imana, gusoma ijambo ry'Imana kenshi, kubana nayo kenshi, kuba hafi yayo kenshi, mu masengesho mugahwekere nayo ukumva ingene ivuga, bituma niyo ugeze mu bibazo ryajwi ryayo urarimenye yivuze. Ariko iyo utarizi niyo yovuga ntubimenya. Tuzorimenyera hehe mu gusoma Bibiliya tukumva ingene yagiye ivugana n'abandi, ukuntu yavuganye n'abigishwa, ukuntu yavuganye n'abavugishwa ba mbere, tugenda twumva ko kumva uko niko Imana ivuga. Tukumva amajambo ivyo ariko aratubwira ingene Imana iriko iravugana natwe biciye mu ijambo turiko turasoma. Iyo tugeze imbere ntibitugora kumva ko Imana ivuze. Umwanya tumarana nayo, uyu mwanya ngo nkubwire ngo Claudette ubu yosohoka ngaha hanze inyuma agatsitara gakoma indura gatemba, umuntu wa mbere yotangura kumenya ko ari Claudette atembye ngaha inyuma yo barinde Aimable. Nga ntaho twe twoguma turaba Aimable nibiki bibaye, kumbe hariko aravumbuka kubera umwanya bamarana bayaga, ubuzima babanye nawe butuma muzi. Aha umugore wanje nubu hari inyuma no kumva ati ye Chameto n'umugore wanje. Umuhungu wanje nubu hari inyuma yokoma induru arize gusa Chameto ni Deston ariko ararira. Kubera iki? Mfise umwanya marana nawe, mbana nawe, turasangira. Umwanya ufise umarana n'Imana niwe uzogukuza mu gushobora kumva ijwi ry'Imana no kumenya ingene Imana ivuga.
nutaba ufise umwanya wo kumarana n'Imana no kumara umwanya mu ijambo bizokugora kumva ingene Imana ivuga. Ikindi kigira kabiri gituma Imana tuyirondera ntituyibone mu bihe turimwo, tukayirondeza umenga ntituyumva, ni mu gihe ibintu bidushikiye twari mu byo twebwe twikwegeyemwo atari Imana yabitugishije inama. Kenshi abantu turikwegera kaga tukaca turondera Imana ati none Mana wagiye he muri ibi bintu? Ni Imana yakurungitseyo. Haleluya. Ukamenga Imana nitwe twayihamagaye, igomba kuza aho tugiye, igomba kuguma idukurikira ivyo tugiyemo ikagumiza. Oliye yuko ari twe twahamagawe nayo ngo tuyikurikire tuyigireko, kuko ari umugwaneza yiyoroheje mu mutima. Ni kenshi abana b'abantu dutegura ivyacu tukimvayitinga Imana kuza kutujoyininga. Nizera kuko ari ukuri. Abana b'abantu biratugora kurondera ukuri k'ubuzima bwacu mu Mana, ahubwo tuba dushaka kuburondera mu bwenge bwacu, hamaruka ca duhamagara Imana ati Mana ngwino rero ukorere ngaha, aha nyene niho nshaka kandi ugomba kuza ukorere ngaha. Imana si urufunguzo rwawe ugendana. Imana ni Imana, ni Imana yakubumvye. Wagomba kumenya ko intumbero y'ubuzima bwawe iri mu biganza vyayo. Mu vyo ukora vyose ukayirondera ukavuga uti Mana nkora iki muri aka kanya? Mana ahantu ngeze ndashaka kuba muri ubuzima, mbega nibwo ushaka ko mbamwo? Imana ivuze ati yes, then go ahead, genda ubikore. Mugabo kenshi ntituba dushaka ko Imana ivuga ubwa mbere, dushaka ko twe tuvuga ubwa mbere hama Imana ikumviriza. Niyo tugiye gusenga Imana ntituba dushaka kwivuga n'amatangazo. Mana urabona ndubatse inzu, ngomba kubaka inzu kandi namaze kugura amabati n'amatafari, rero Mana we umfashira iya nzu ize yuzure, uhejeje yame ucugenda. Nurindira ko Imana ivuga, kuko yo havi kubwira uti wose umugambi wanje. Ejo rero inzu imvura iguye ngo inzu bomoke, ucutangura kurondera Imana, Mana urihe ko nakumva kubera inzu yanje yabomotse kandi izindi ziri amande mbona zihagaze? N'umugambi wawe si umugambi w'Imana uri kurahagarara. Amen. Twari dukwiye kurondera Imana. Ni kenshi tuvuga ngo namugize uwa mbere, ariko kenshi mu buzima tubamwo eske Imana niyo twiyumvira ubwa mbere mu buzima bwacu bwa minsi yose? Imana izo ubwa mbere seriously? Iyo hageze mu kazi, iyo waronse ifakari inoti zinjiye neza muhira, umuntu wa mbere wiyumvira ku mugambi wa mbere wiyumvirako, uriyumvira ku cyo wokora mu bwami bw'Imana canke ucabanza kwiyumvira imigambi yawe? Ahubwo mu nyuma ukavuga uti Imana ahubwo ndabuze n'akarenti, we ntiwashikiwe. Ntaco mfise cyo gukora kuko we ntiwashikiwe, narisha karenti, raba n'abana naguze utuntu, we ntiwashikiwe. Ivyawe nivyo vya mbere canke Imana niyo ya mbere mu buzima bwawe uba mu bwa minsi yose? Imana dufashe cyane. Don't invite God mu bintu vyawe. Reka guhamagarira Imana mu bintu vyawe, ahubwo ngwino uhaguruke uronderaho Imana iri kwirakorera kugira ngo nawe abariho uja ukore. Usomye muri Yohana 5:17 Yesu arabivuga neza ngo Data arakora na bugingo n'ubu aracyakora, nanje ndakora. Aravuga ngo kandi mu vyo mvuga byose cyangwa mu vyo mbona nkora byose hano, nta kintu na kimwe nkora atari ivyo nabonye Data ariko arakora. Nkora ivyo nabonye kwa Data. Twari dukwiye kurondera kumenya aho Imana iri n'ivyo iri kwirakora, ahubwo akaba ari ivyo twumva dukwiye kubamwo, kuko ariho ubuzima bwacu buri. Amen. Ukubaho kw'Imana canke presence yayo, turiko twiga kuri Emmanuel, Imana ibana natwe. Kubana kwacu nayo, presence y'Imana mu bugingo bwacu, isobanura ngo itwereka amahoro dufise niyo twoba turi mu bikomeye, niyo twoba turi mu ruzi rutagira uko rungana. Ukumenya neza ko Imana iri kumwe natwe bitwereka amahoro arengeye ibigeragezo turimwo. Amen. Ikimazi Imana yatanze, iyo tugira ubuntu bwo kucibuka mu bibazo tuba turimwo, iyo turi mu bigoye tukibuka ko ari kimazi cyatanzwe, biba bikwiye kutwereka neza agakiza twahawe karengeye ibi bigeragezo turimo. Twarahawe agakiza karengeye ibi bigeragezo turimo.
iyadukijije ivyaha ikadukiza urupfu rw'ibihe bidashira ntishobora kunanirwa no kugukiza muri uwo muriro cyangwa muri ivyo bibazo vyawe urimo. Ariko kenshi abantu dushira ivyizigiro ku buzima bwacu, kuri twebwe nyene, tugashira ubwoba ku vyo turiko turabona imbere yacu, tukibagira ko ivy'Imana yadukijije, icyo Imana yadukijije gikomeye cyane gusumba ivyo twocamwe no munsi vyari vyo vyose. Haleluya. Ukuzuka, ibi ni ibintu bitatu tuba tugomba kwama twibuka mu buzima bwacu bwa misi yose. Ukuzuka bitwereka intsinzi, bivuze ngo aho twoca hose turabanesha, dushobora gutsinda, dufise intsinzi itagira uko ingana, intsinzi yanesheje urupfu, intsinzi yanesheje Satani, igendana natwe, ibana natwe, Emmanuel. Iyi ntsinzi ibana natwe buri munsi, iyi ntsinzi igendana natwe buri saha. Gute dutega ubwoba n'ibigeragezo? Amahoro yaduhaye yarahagije kugira ngo niyo twaba turi imbere y'urupfu tumere nka ninde Stefano bariko bamutera amabuye. Yari afise amahoro, yaberetse amahoro atagira uko angana. Stefano aravuga ngo bariko bamutera amabuye, ko batera amabuye avuga ngo mbona ijuru ryugurutse. We yaguma abona bariko bamutera amabuye ariko arapfa, ariko aguma avuga ngo aguma abona nyene ariko yegera amarembo y'ijuru, ariko yinjira mu bwami bw'Imana. Umva amahoro Kristo yadusigiye. Yaravuze ngo simbagabira nk'uko abisi bagaba, amahoro yanje ndayabahaye. Ni igiki gishobora kukunyaga ayo mahoro? Umuririmbyi aravuga ngo Yesu mpa mahoro yayandi ava ku Mana nyene, anyuzure mu mutima wanje imyaka yose kugira ngo namane urukundo rw'Imana. Yavuze ngo amahoro nahawe na Yesu umwami ndayazigamye mu mutima, naho gira uwunyaga ayo mahoro sinzopfa ndayaretse. Amena. Aya na mahoro Kristo atanga. Naho gira wanyaga ayo mahoro sinzopfa ndayahevye namba. Amahoro nahawe na Yesu umwami ndayazigamye mu mutima, naho gira banyaga ayo mahoro sinzopfa ndayahevye na. Amahoro Kristo atanga ni ya mahoro tugira niyo bo bariko badutera imisumari, ariko umusaraba yarafise amahoro adasanzwe. Aranasenga aravuga ngo abanyine bariko barancumita nubababarire ntibazi ibyo bariko barakora. Umviriza ayo mahoro. Ayo mahoro urayagira iyo ugeze mu bibazo. Uramwumva uyu Emmanuel ari hafi yawe kugira ngo wumve aya mahoro, kugira ngo wumve intsinzi iri hafi yawe uko ingana. Uramwumva hafi yawe kugira ngo wumve agakiza wahawe uko kangana. Iyo ugeze mu bibazo cyangwa iyo ugeze mu bukene, iyo byanse nyine inoti byanse, aya mahoro urayumva canke Imana urabanza ukayireka ukazoza kuyirondera uko ubonye ko biriko biratungana. Ni kibazo ku buzima bwawe, ni kibazo ku bugingo bwawe. Hari impamvu Imana iri kwiravuga kuri Emmanuel, hari impamvu iri kwiravuga ubutwari Imana yaduhaye yatugabiye ku buntu. Hari impamvu iri kwirabitubwira uno munsi ngo tumenye yuko turi kumwe nayo. Hari impamvu iri kwirabikwibutsa. Amen. Wa mu pianiste yonyecerera ngaha hafi gato. Hari tariki 25 ku munsi wa gatandatu ku mugoroba mu ndwi zibiri ziheze, nariko ndakora ku mugoroba, hari Saturday, kandi nije nariko program yo kuza kwigisha hano mu gitondo. Nari mfise ijambo nari nateguye ryari ku slide, ryari muri computer, nari narifise muri phone. Mu masaha 12 n'igice ndatangura kwiyumvira tereka nsubire muhira nje gusubiramwo ijambo nateguye, ijambo Imana yashize ku mutima kubw'ishengero. Ariko wundi mutima urambwiye ati no, banza ugende urondere basi n'amajana 3, urondere igitoro sokoresha ku munsi wejo, ko je ku munsi wa Mungu sinkora. Mashaka nyene kwirirwa ndiyerera n'umuryango wanje twitemberera tugendera abanyeshengero canke tugasohoka. Fata inzira ndagenda, ngira imitima ibiri, umutima umumbwira aho nza guparika, uwundi umbwira ahandi. Mvuze no, reka ngende Deft, niho hari busy. Ndagenda hafi yo muhira, hari ahantu hari amazu nyene hameze neza, ndaparika
n'ahantu hizewe nanje nari nizeye. Nkihagaze cari gihari hiriwe hashushe cyane, twari muri 35 dogre. Nugurura ikiyo ampande yanje gatoya, umutima umwe umbwira kuguma ndaba muri app, numva undi mutima umbwira ngo none ryaje amubwiriza gusubira ngo ntiho burarabira hanyene muri phone ntiri muri phone. So nkiriko ndavyumvira atana umuntu turahera, haza umuntu kwidirisha y'imodoka, imodoka yari lokinze, arambarira ngo urabizi ahantu uhagaze yuko hatemerewe guhagarara. Muri ayo mazu ndahazi neza ko n'ubushize narahagaze, nyene inzu acaraza arambwira ati ahantu ntuhagarare, genda ntuhamagara imbere y'inzu cadagenda. Nibaza rero ni nyene inzu turiko turavugana aha hantu narindi. So akibimbwiye sinadaramiye, naciye nja kwatsa imodoka kugira ngo ndamubise. Ngiye kwatsa imodoka ahubwo acavuga ati jewe ndi umutaxi man, ahubwo ngo tugende kuri taxi rank. Nakije imodoka ngenda ca 10 ikiyo cyari cyuguriye gatoya, yaragerageje araforce ngo kuba kurinjira acarazimya imodoka. Izo modoka zacu nazo z'ama manuel bisaba kumanura hand brake, bisaba guhonyora nyene ugashira mu itense kugira ngo ugende. That's long. Ico yakoze yarazimije imodoka, ncanja kugwana n'ukuboko kwiwe, nongera ndayatsa, turiko turagwanira ufunguruzo kiyo kikiduze, ndiko ndagwana nyiri kuboko kumwe kwagwana naho kundi kugwana na hand brake. Aho nogiye ngo nshiremo vitesse, abandi bahungu bari kumwe nawe bari bamaze kundengana baca banca imbere, inkozi bazirandavye mu maso. Zimaze kundaba imbere ku kiyo, nta yindi choice mu mutima navuze nti akora aba taxi men nta na kimwe, ndabazi iyo badutwaye tubahe 2,000 cyangwa 1500 bakaca baturekura. Camvayo ahubwo mvuyeyo nari nzi ko bava batwara imodoka bakandeka, baca bankubita inyuma. Malheureusement imodoka yanje nta boot ifise, yaba yari ifise boot ngira bari kunyugaranira muri boot. Mba natsinzwe nzigwa mu modoka yiwanje, naguze nzu zutwanje, nkubitwe indani mu ntebe y'inyuma, banjyamika hasi ati ntukuye kuraba niyo tugiye. Babiri baricara, inkoba bayishinga ngaha, avuze ati unyagaye na gatoya turamena umutwe, uwundi aja kwivora aranyonga. Bakiriko baramfata, umwe hari imodoka yarenganya mpanda arahagarara arabiko biraba, nibaza ati umuntu araza kuntabara no wakobesha. Barantwara ntazi ndiko ndaja, bambwira bati tubwira hari amahera, ndababwira amafaranga aho yari mu modoka, baratora amafaranga yari ariyo, iphone bari bayitwaye. So barantwara ahantu ntazi, banyinjiza hano mu mabangaro inyuma ntazi yondi, ariko umutima wanje niwigeze ugira ubwo. Umutima wanje sinigeze njugumira, ariko narumva neza ko nshobora gupfa, no gupfa bishoboka kuko nzi ko abantu benshi bagenda muri iyo nzira kenshi barapfa. Ndagenda sinigeze nshira n'umutima ku bindi cyangwa nangaza umutima. Cyo navuze ati guys, ndi ngaha muragira ivyo mushaka. Baranjana bashikanye ahantu, banjyamitse ahantu inyuma, banjyamika ahantu mu mabangaro, ahantu nanje ntarinzi, ariko nkabona hari umudamu yaje kuvoma amazi, nako mu bangaro amabomba bari inyuma aravoma. Acara babwira ati bana mumpe ku mwaka musha nanje, bariko barasambagura imodoka yanje ko bari bambuje kuraba. Najyamye mu bivu ndaba nkariya, nabo bariko babomagura imodoka, ndavyumva nyene bambaza ko irimo taraka n'ibindi bibazo byinshi. Icakurikiye nuko muri ako kanya jewe numvise umutima wanje atakintu kimwe na kimwe kiro cyo kuntabara, haza ivyimviro muri jewe. Ivyimviro byaje byambwiye ngo, byavuga ngo imodoka yanje nayiguze amafaranga menshi, ni imodoka yangoye cyane, nayiguze amafaranga menshi, none imodoka yanje nishoboye no kunkiza ngo inkure ngaha muri abagizi ba nabi. Imodoka nishoboye kunkiza kandi ari yanje, ahubwo ni nayo inkuyo nari nibereye inzanye mu rupfu. Iranga kuvuga uti nimushobora kugira ngo uyu mushizi nyuma niwe yanguze, niwe nyeneyo, ariko imodoka yanje nyene niyo yantwaye iyo baza kumbagira. Ibi biza umutima wanje. Iphone nari mfise, iphone nibaza ko ariyo phone izimbye nari ntunze mu buzima je kuva ntunga amafone, yari A54. So iphone yanje naguze amafaranga menshi, nishoboye no kunamfasha ngo mpamagare polisi baze bantabara. Amahera nari mfise mu modoka nashoboye no kumfasha basi ufume ndabaha amafaranga bandeke ngende.
umugore wanje ndamukunda ariko ntabwo yari hafi yanje, ntiyarazi n'ibiriko biraba. Nkunda abana banje kurusha ibindi byose, ariko abana banje ntibari bazi n'ibiriko birambako, ntibari bazi yondi, bari gupfuma bakoma induru bagamagara polisi. Numva umutima wanje ugize kurema, nca ndavuga ngo nabivuze, naratuye n'akanwa kanje njyamye ndaba muri vu, ndavuga ngo Yesu, ndazi kuri kumwe nanje. Niri jambo ryonyine navuze, ndazi ko uri kumwe nanje. Barasambagura haheze umwanya, umwe araza ampereza license, agatima gatangura kuza ati kumbe barandekuye. Uwundi araza nzanira amakadi yari ndani, umwe ati zana pini ya makadi, umwe avuze ati twaye imodoka nziza, ajya modoka urabona iracari yose, amafaranga na phone mureke, yavuze ko ikadi bigaragara man, wirugura mugorera iki. Bavuze ati haguruka yiruka. Ndarokotse narinzi uti bava bankubita urusoro nyene ndiko ndiruka, nagenda ndakubita amazigzag kugira ngo uruze kuncika. Aho ndiko ndiruka mu buzima bwanje, naheruka kugenda miguru wazi nyiri Burundi, ndiko ndiruka miguru wazi, birato ndabifise mu maboko, ndiruka nca ahantu muri ene tunca mbona ikiraro ko sane nizo ndiko ndaja, nca ndiruka nja ku kiraro, ndiruka ngeze ku kiraro nca mbona Chris ihagaze imbere yanje. Sije namuhamagaye, sinanamubonye, sinzi ngene yambonye, mbona Chris yarahagaze avuze ati wewe nibiki. Sinarinzi ibyo ndimwo, nivyo namubwiye nta nivyo nibuka, ntavyo nzi. Yavuze ati njira, aja kudropinga umugore yararimwo, yaratwaye mu customer, arambwira ingene bashwanye mu customer, avuga ati ca muri yara 300 ahantu hara dangerous, nawe avuga ati nca ngaha nyene. Umu customer yaranini nyene ku mu customer aza kumuha 1 star kubera ko yatamwumviye ngo amujane, ariko umutima uramubuza uvuze ca ngaha. Ivy'Imana ikora. Twarakurikiranye ibishoboka byose, iryo joro naraye tamoro mfise. Mani bahezagire cyane Christian na Jeremy barambaye hafi na Gerushom. Muri iryo joro no kubwira ko Jeremy n'umudame we ntibigeze bajyama n'abari muhira. Twaraje na Christian shikanye muhira, barambwira bati abana bo bashitse bambwira ati daddy mama yamyararira kuririra, mama yari ko arakuririra. Abandi ati my sister yamyara kuririra, ati Cynthia yamyararira, but daddy what's wrong? Ndabwira ati sit down gume ngaho. Nagomba ngubwire ngo Imana iri kumwe natwe. Maze kuruhura umutwe niho nahawe iri jambo rivuga ngo Emmanuel. Canza kurondera insobanura Emmanuel. Emmanuel isobanura ngo Imana iri kumwe natwe mu bibazo, mu bigeragezo, mu byo twocamwo byose. Ni Imana itigera iturekura. Amamodoka ushobora kwishimira cyangwa amafaranga cyangwa ivyo utunze, hari igihe bidashobora kugufasha. Sinashobora kuyaga n'imodoka yanje, ariko narashobora kuyaga na Yesu Kristo. N'umugore wanje ntivyakunda ko tuyaga, ariko vyarakunda ko nyaga na Yesu Kristo. Abana banje ndabakunda, nkunda kuyaga nabo kenshi, ndanezerwa cyane iyo ndi kumwe nabo, ariko ntivyakunda ko tuvugana. Mugabo mu mwanya narayaga na Emmanuel, naramwumvise amande yanje muri uyo mwanya. Nagoma nabwire ngo isezerano Imana yaduhaye ni iryo kubana natwe gushika ku muhero w'isi. Gute wiganyira mu bigeragezo, agakiza twahawe karengeye ibigeragezo ducamwo. Abaheburayo 4:15 haravuga ngo kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ariko nuwageragejwe uburyo bwose nkatwe, yamara nta cyaha yigeze akora. Ntugakora icyaha ngo nukugeze mu bigeragezo. Twahawe umuherezi mukuru, nawe yageragejwe nkatwe, kandi uyu abana natwe. Niwe Emmanuel, agendana natwe ibihe byose. Niwe Emmanuel ataduta. Amen. Emmanuel niwe cyemezo cyangwa assurance itwemeza neza ko Imana iri kumwe natwe. Ntugatinye, ntukihebure, kuko iri kumwe nawe. Iri kwirakorera muri ivyo bihe nyene uri kuracamwo ngo igukize. Gerageza ubu mwizigirwa ku masezerano wasezeranye nayo. Hagarara mu kuri wamenye, kuko ntabwo uri wenyene.
Imana iri kumwe nawe, ni Imana iba hafi yawe, ni Imana yabanye n'Abisirayeli mu bugaragwa, ni Imana yabanye n'abigishwa bariko batabwa mu magunguru y'amavuta. Uyu munsi igendana natwe kugira ngo idukize ivyo bintu byose. Impamvu tubicamwe turi kumwe nayo ni ukugira ngo idukuze, ni ukugira ngo itwereke ko ububasha bwayo hariho ibindi twokwibaza ko biyisumbye ububasha, ariko iri hafi ngo idukize. Igihe cyose ugeze mu bigeragezo, rondera Imana hafi yawe. Nta wundi wobona hafi yawe, bibwire Yesu nyene, bibwire Yesu, bibwire Yesu, bibwire niwe mukunzi wawe, ni we mukunzi wawe. Oya na wundi nawe ni wobona hafi yawe, bibwire Yesu nyene. Uratinya ko urupfu ruzoza, ariko umuririmbyi yavuze ngo nibibwire Yesu, bibwire Emanueli. Nta wundi ushobora kubona hafi yawe atari Emanueli. Umugabo wawe ntacyo ashobora kugufasha, ariko Emanueli arabishoboye. Nibihe bibazo uriko uracamwo, nibihe bibazo uriko uracamwo, aho wumva umenga Imana sihiri. Turiko turarangiza, nashaka ufata akanya wiyumvira, nikihe kintu kiriko kiremera ubuzima bwawe, aho wumva umenga Imana ntiri hafi yawe, kuki utayumva hafi yawe? Haleluya. Ndiko ndangiza, fata akanya wiyumvira. Reka duhindukire turabane babiri babiri, dusangizanye ibiriko bigora ubuzima bwacu. Ndabahe iminota 2. Just vuga gusa ikiriko kigora ubuzima bwawe. Uno munsi wumva ushaka guhereza Emanueli, aho wumva umenga Emanueli ntahari. Ndiko nca muri ibi bintu, narumva neza ko ivyo nari nizigiye byose atabihari, ivyo mfise byose nivyo nagokeye, naruhiye atabihari bishobora kumfasha, ariko narumva ko Emanueli ari hafi yanje. Ngomba ndakubwira ikintu kimwe, nagize ukurema ntari bwigere ngira mu buzima bwanje, ko narumva neza ko mpfa, ariko kandi nkavuga ati Imana ikinezera nuko nakumenye, nuko nakumenye. Kuba waramenye Imana birahagije. Yadukijije byose. Urupfu rw'umubiri ni nko kwambugwa impuzu tukambika iyindi. Ni impuzu dushobora kwambura uyu mubiri tukambika iyindi, kandi niko bitegezwa kumera. Uyu mubiri tutegezwa kuwambugwa kuko ari wa fake, twambika umubiri wa original. Iyo ugeze imbere y'urupfu rero, ivyo vyibuke ngo niyo no kwambugwa umubiri, nuko nzi neza ni impuzu icapfuye ngira nambugwe, nambikwe iyindi igororotse itagira agasema. Ni igiki kiriko kigora ubuzima bwawe?